Chemanuka. Nachemba down. Cheki vitu papa, cheki mabo. Ndiko busy. Ndiko busy. Hivi ushakuwa busy? Ndiko busy wala. Mama yake na uzo nikuze basi. Uzo mana yake. Uzo niku. Yo kamera ndaimene. Hivi ushakuwa busy? Kamera banzo hakari. Yakarike kamera mana. Nukuri kw'Imana. Nta n'umusitare w'Uburundi. Yonganya Kiriko. Yonganya Kiriko. Nukuri kw'Imana. Ntangura vyemetse. Cena anda mu makayaga. Mugomba kumenya amateka yacu. Mugomba kumenya amateka yacu. Gena mu birabe haje ko ari yo ruhome go kuri stade. Nabo gutuka wagikuriwe. Wafunde. Jese ndi Gikuri. Gikuri ni wewe. Je ndi Gapande. Sawa Gapande. Wagikuriwe. Ariko ndagusubiriyemo mu vyumve. Jese ndi Gikuri. Je ndi Gapande. Eka nivyo jejwe. Tuweze kubikora. Dida. Tajiri. Umuriza. Nivyo jejwe. Wowe ni kiraya. Reka basi. Weme. Je nahinduye. Wowe ni kiraya. Gusa wemere. Tubaze. Murabona ikiraye kiriko cyanyunga imodoka. Jeko bye nguma ndababarira. Yo matangiranya aho butamanganya n'ubu. Gusa uzoba umushoferi wanje. Hagarara ha. Umakayaga mpembe. Hagarara ha. Ari umuntu komanda. Komanda. Ari umuntu. Hagarara ha. Hagarara ha. Tugerageza twumvikana. Nucuba? Hagarara, wewe nucuba? Tugerageza. Ndikira prero. Kabisa. My brother, mambo vipi bakunzi ba UMUTANANIRWA TV, murameze fresh nizera ko umeze neza. Komande zose zisi, as you see me, I see you too. Call me my name Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that. Abadasinzira ntitujyama tuba turi kumanya kugira tuba exclusive nyinshi cyane zitandukanye nk'abatananirwa tusigera tunanirwa keretse iyo twigirikije Juma Jux yambwiye uno munsi nta kujyama bisaba ko turondera amakuru hirya no hino kugira tubazanire exclusive nyinshi cyane zitandukanye. So right now bakunzi UMUTANANIRWA TV, murabona ahantu turi mu gisagara cyacu ciza cya Bujumbura. Murabona ko amatara abari karaka, igisagara cyose murabona ko ibintu biyo bimeze fresh sana. Ariko right now umuntu ndiko ndarondera n'umuntu twovuga yuko n'umuntu mbe na Gapande cyangwa n'umuntu ni Gikuri cyangwa na Gapande. Baguze UMUTANANIRWA TV nje kurondera umwe mu bantu bashoboye kugaragara kuri stade Intwari igihe bugurura stade Intwari bari nk'aba bodyguard aba security ba KIRIKOU akili. Abantu babonye abantu babiri, ibikuri bibiri, hari komanda haba n'uwundi yitwa Gapande. Nk'abatananirwa jewe nariko ndazunguruka gusa muri centre ville, niho bamaye amakuru ngo ari ahantu mu kibanza. Nanje naciye mvuga ni Juma Jux, you are ready, gumana nanje. Afunze UMUTANANIRWA TV. Tajiri Jux. Mama yake na mama pata pesa. Ronga amafaranga kugira tumenye. Kugira tugutora kungenusa. Jux ona bitu. Kubadida bombo kla. Kubadida ona serious. Icho bita serious. My brother. Chatufanya hivi. Biratungana. Tuwe sawa. Jux. Acha sumbu bure kweli. My brother. Aya bro. Oya, ambara micro. Agenda kwambike mikono ngo agenda guguye gitumu kunyene.
ata gahunda turinze dupanga. Bro, ububizi ko je ndi umutananirwa my brother. None man. Ububizi je ko ndi umutananirwa mba ndi kumayobwira mba exclusive. Ni ibintu kwanyambika kweli. Iyo ni micro y'umutananirwa. Yo kutari wanteguje none. Oya nta bintu byo kuguteguza me brother. None uri kuguteguza kaka. Tajiri. Umepoa tajiri. Ona vitu jumse. Cameraman. Ona vitu ukereka nushware nta nguvu. Cameraman banzurindi. Nta nguvu visa zo. Twabivuganye bro. Nta nguvu visa zo gushaka gushwara na cameraman. Wansabye uruhusha. Gapande duha umwanya tuyage. Urabona ko naciye manuka. Naciye mba down. Check ibitu papa, check ibabo. Ndiko busy. Ivusha kuwa busy. Ndiko busy wala. Mama yake na mama. Uzo nikuze basi. Uzo mana yani. Yo camera ndayimena. Ivusha kuwa busy. Cameraman banzuri hakari. Yakarike cameraman. Yarachogira. Tuza grand frère. Ntuze. Tuza grand frère. Aje namaze kukwataka. None ivyo vyose witeramwe nubona ko bizova bigutera amakanseri big boss. Bro. Nje ndiko ndabinwa suri kurabinwa. Tajiri. Costume yambaye kuri stade. Yahinduye indi costume. Mama yake na mama. Bro, chene. Bro. No basi shaki. Cengene ko tuyaga braza. Cengene kuma umwanya gusa ko tuyaga. Urabona ko nashimye kumanuka down gira dushore ako mbona umengo n'uburebure. Cyusumba n'uburebure. Ona amasari karagenda ndibizi ndagenda. Sawa. Ntaje. Ni minota basi mike tuyaga. Nta ngorane. Yes, bakunzi mu Mutananirwa TV murameze fresh. Nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi. As you see us, we see you too. Juma Jux ni wabaha ama image ameze neza. Murabona uwo bosi anaitika kwanza simu. Tajiri anaitika simu. Mama yake na mama. Bakunzi mu Mutananirwa TV. Jemu wa mubizi yuko mbandi kumwanya nta gusinzira nta mwanya mbafise wo kuryama. Iyo mwe muryamye jemba ndi mwibarabara mbandi ko ndarondera content nyinshi cyane zitandukanye. So right now murabona ahantu ndi nakayaje kabize wallahi. Mama yake na mama. Bro braza pole braza. Murabona ahantu ndi, murabona ikibanza ndimwo, murabona ukungene amatara ari karaka hirya no hino. Murabona yuko kwanza mu gisagara cyacu ciza cya Bujumbura umutekano ari wose. Ariko jewe sinari kurenganuka. Hari umuntu amaye amakuru yuko uyu mugabo mubona nga uyu musore mubona nga yari yibere muri kino kibanza. Ariko sinashimye kurengana ntarose exclusive nyinshi zitandukanye. Mwaramubonye kuri stade Intwari aho yari kumwe numwe mu baririmbyi bakomeye ariwe KIRIKOU akili. Yari mu bantu bashoboye kuzana impact ikomeye. Ariko uyu munsi mvuga nti ndaza kurondera amakuru menshi yinyegeje kuri uno muntu tubona muri kano kanya. My brother umeze neza? Jeni fresh kabisa. Jemi sose jana mameze neza cyane gose nta. Serious. None kumengo warakaye sana. Bro, je mu buzima bwa watajire wakasirikagi bro. Je mu buzima bw'iwanje je nuko nyene mba nimereye. Je sinarakaye. Oya. Je mba ni serious nyinshi. Oya, we uyu usanze ndi ko ndavugana n'umuntu. Urabona nawe ucinciramwe ariko muga ntangorane nimwe. Mbwira we nta probleme. Ni fresh. Kabisa. Banzura muse bakunzi bo Mutananirwa TV. Ya. Umeze fresh. Nizere ko mumeze neza. Jane ni hondi. Je Gapande. Kabisa. Maybe brother Gapande. Yeah. Uyu munsi twovuga yuko uri mu bantu bariko baravugwa cyane hirya no hino. Imbuga nyinshi z'aba promoter, imbuga nyinshi z'aba influencer bariko barakuyaga ko ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ikintu dukeneye kwanza kumenya. Izina Gapande ryaje riva he? Izina Gapande je kugira ni ahantu ryazananye sinahandi. Je urabona je sindi hana bandi. Wana we kugira turehe warenza gufukama. Ego. Bro, je nsanga nisuka Gapande nta ngorane nimwe. Cyacu bintwe. Kandi kumpamagara Gapande ni bisanzwe ni biri simple. Ngaje mu mazina y'uwanje sini kama kawaida je sini na si Gapande nakazina kubuhizi.
nicyo nabonye bose byoborohereza cyo kumpamagara Gapande nta n'ibisento nta ngorane n'imwe mbwa bros numva ndoshije kwe kabisa baguze umutananirwa TV nubashe uburyo umaze kubona abantu bambaye costume zana ku gatebe basi reka dukwega agatebe twicare niko ndababwira kwanza nubashe kubona umuntu yambaye costume agashirako ni karuvati agashirako ni kirato nkiki ni ibintu bidasanzwe cyane sinari kuza gumpagarara ngo reka twicare my brother katwicarire ngaha turakungene twokwiterera inkuru safi mugabo sasa cyamborega nkuko umengo jewe nje gusega kwa boss wantu gusega urankeneye kweli uje tuvugane kabisa my brother twako tuvugana ku bijanye n'izina Gapande umaze guhabwa iryo zina muri rusangi wavyakiriye gute canke ubona iryo zina rishobora kuzanira umusaruro bishike mu bantu baryakire neza nkuko wenyene mu mutima wawe ushobora kuba wisanzura kubw'iryo zina byashatse korohereza abantu bamwe birabagora ukuntu bampamagara eje mu kwitwa Gapande nashatse kuborohereza mu ncamake bose bumve boroherewe babone yuko kumpamagara Gapande je ntavyakira nabi kaje bingwa neza hari n'ubitinya wanashaka kumpamagara Gapande ariko mbwaje ntangorane n'imwe kuri wewe ntangorane n'imwe nta kibazo biba bigutera nta stress kera ubwa mbere iyo babonye umuntu mgufi cyangwa igikuri tuvuge nkuko nyene bama babivuga bibiri mu bantu harabaka ikintu nk'agasuzuguro kuri mwebwe ariko uyu munsi muriko mukora amateka uyu munsi muriko muhamagagwa mu bibanza byinshi bitandukanye kino kintu uciyumviriye kiguha irihe somo je iki kintu naciyumviriye cyuko je urabona nk'uwe mu bisanzwe je zina Gapande dukorashikana handi hantu ntari bwabone nico gituma rero kandi nico gituma mu bisanzwe je mu ncamake jewe nta bintu byo kuvuga ngo ndiko ndagira gute oya je Gapande ni sawa ni fresh yo namafyufyo kabisa aho bwa mbere ariko babafata ukundi kuntu badufata ukundi abantu nka mwebwe ibikuri basi babafata ukundi bwa broche zindi gikuri uri Gapande none ungana gute jewe je sindi gikuri none ungana gute urabona igikuri gitwara imodoka kinyonga imodoka tajiri natemwe muzasuzuguza abantu oya so gusuzugura none oya je sindi gikuri mu bikuri je sindimo mu bikuri mu nkuremu je sindi gikuri hari umuntu mabona w'igikuri atwara imodoka isi yose uramubona kandi nani turamaze kubona video yari kugendesha imodoka nani bamaze muraraba rero muze muratandukanya ariko hawushatse kuvuga ku bantu bakoresha izo mvugo ku bantu babituko yego none ko umuntu abwira ngo ndigikuri nka jewe shabwo ni wari gikuri none atakwise gikuri akwite ni Gapande ndagapande agace ndagace ku muntu ariko aho bwa mbere benshi babafatira kuri ayo mazina bakanabagaya nibabahe cyacubahiro cyanyu canke nibabahe kwa kuntu bashobora kubafate neza mu bibanza byinshi bitandukanye ariko uyu munsi muriko mukora amateka adasanzwe ico kintu kiriko kiguha iyihe somo muri kano kanya je mwa kano kanya ikintu kiko kirampa kiko kimpa hariho ndiko ndava naho ndiko hariho ndiko ndava naho ndiko ndaje robo uko umuntu yanzigejo umunsi sikondi oya dondi muntu kaka uko umuntu yakuzigejo oya umunsi sikondi wowe basigurira gute kuri iryo jambo hejeje kutubwira yahakuza murangiriranya n'ubwo bwana ntibaze barakugereranya nabo bana oya tusigure iki dutahure iki Gapande je ndabarenze abo ni bande je ndabarenze ahubwo je ngiye gukoranya ibikuri byose kubera ndahiga ndabaruta jije mba nkwiye kubita ibikuri bijya bikuri bijya bukuri bwose ngiye kubwegeranya bwose
ndabukoreshe ibintu ze araka urabarute ndaba kuburebure ku myaka kugiha cyane ku myambarire kubadida bombo kandi ukwizeye my brother uyu munsi muriko mukora amateka reka twinjire direct neza na neza aho washoboye kugaragara uri kumwe n'inshuti yawe umugenzi wawe twovuga yuko iryo shusho mwagaragayemo yarazanye ayandi majambo mu bantu tugomba uduhe story kijya kintu cyateguwe umwanya ungana gute mbe kugira Kirikou akili akwiyumvire uri kumwe n'inshuti yawe ariwe Komanda byagenze gute duha umuco ku batabizi bababonye muri kijya kibanza kuri ujya mwanya ujya mwanya twe narose invitation kandi niteka natewe kandi se kuvuga ngo ni na twararose invitation tumaze kuronka invitation turamuherekeza ku rubanza twamuherekeje kabyagenze neza vyateguye gute yakurondeye gute mwayaze gute ibihago mwayaze kugira ushobore kugaragara wewe muri kijya kibanza twashoboye kukubonamo je Kirikou yarampamagaye amaze kumpamagara arantelefona arambwira ati ndafise urubanza itariki 31 ati nifuza yuko wahashika ukanshigikira rero je mu bisanzwe je nahaserutse nk'umuvukanyi nk'umugenzi kandi na jewe je nzomwikorako kuko nanje aha ndi uwo munsi siho nzoguma ejo yarankeneye namugamburukiye kandi nanje ejo nanje nzomukeneranira kaka abantu turakeneranira haje kabisa kandi abantu turafashanya bro ni ibintu byinshi ngaje nto kwishoboza ni ibintu byinshi je nka no vuga ngo ngomba nkore jewe ngo nyene ibi bintu oya bisaba yuko dufashanye rero kubwize ntibibatangaze oya ibiyago byari bimeze gute hagati yanyu ibyago byari bimeze neza rero abantu benshi bagumye banyandikira bambwira ngo urumva ngo Kirikou ngo hajya ngo yaguhaye ngo miliyoni ngo nta kungone ngo oje ngo imbere y'umukuru w'igihugu ngo uve yuko oye raz nukuri jewe mu bisanzwe ntibikeneye kumenya amahera yampaye ntibikeneye kumenya ibintu twavuganye kuko mu bisanzwe hajya ibanga ni rya babiri kimwe gusa menya yuko yanyikozeko nanje nkuko nanje no mwikorako ku bantu bakubonye muri kijya kibanza batahura iki mbo hari abantu benshi yari guhamagara hari abantu si jewe si kuvuga ngo jewe ngo na n'umuntu nyene ngo akomeye yogira yo kwitabira bijya rubanza oya ahubwo ubwizigirwa kandi ukubona yuko ico kintu ndagishoboye yampamagaye nk'umuntu avuga ati mbo ndamuhamagaye vraiment ega hajya mu bisanzwe uzusha kurabe mu rubanza iyo ugiye gusaba umugeni uragenda ujanye n'umushinga ntahe avuga ijambo rero nanje yanyikoze ko nk'umuntu avuga ati mbo umuntu ndabona yomfasha urubanza nanje naserutse nk'umwizigirwa kandi nk'umuntu ashoboye kabisa waserutse nk'umwizigirwa kandi ashoboye Kirikou akikwandikira akikurondera yuko akeneye ubufasha bwawe mu gikorwa ciwe yarategekanije kuri ujya munsi wavyakiriye gute ukibona message ya Kirikou akubwira kuvyerekeye ivyo biganiro vyo kugaragara wewe kuri stade Intwari je nanje ubwanje byambo byarantangaje byarantangaje cyane gose je hajya ahantu nanje sinarinzi yuko vraiment ibi bintu byoshika mu bisanzwe byabaye nka surprise byabaye surprise burya hajya ahantu n'ahantu hakomeye cyane gose burya uri imbere y'umukuru kuja imbere y'umukuru w'igihugu burya ayo mabakwe nakunda kuzira bose oya nakunda kuzira bose rero nanje nanje kubwanje je navyakiriye neza cyane gose kwe kandi kabisa Kirikou ni n'umugenzi yes ni imyaka myinshi twovuga yuko uri muri kano gakino
ni imyaka myinshi uri muri kano gakino aho wagiye ugaragara mu ma video atandukanye, ariko uyu munsi benshi abarundi sinzi n'abandi benshi bari hanze y'igihugu barashoboye kubona ishusho yawe aho wari imbere ya nyene icubahiro umukuru wacu ciza c'u Burundi, igihugu cyacu ciza c'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye. Mu myitegurire yiwawe wari ufise icizere yuko ari igihe kizoshika ukore aya mateka turiko turakubonamwo muri kino gihe? Jewe kubwanje ntabyo narinzi. Mbwa kimwe gusa ajya aye ngo uri kumwe n'Imana nta kidashoboka, byose birashoboka. Byose byarashobotse rero. Byose byarashobotse. Muga nta cyizere nta kigimye wari ufise yuko bizohava bikunda? Yashize nenda gifise. Ko ari gihe bizohava bikunda? Yego cyane gose. Reka bro je burya aye. Je nama n'amabari. Wa mutubari? Nama n'amabari. Ngo gute? Yego kwe. Ngo gute? Nzobakomesha. Batekana. Mateka uyu mwaka ni wako. Umwaka. Nguyu urabonetse uragaragaye ku masaramu hirya no hino, ama TV online aragupostinze hirya no hino, aba promoter barabavuze ko hirya no hino. Brother, uyu munsi tuguharure ku bantu bakomeye hano mu gihugu. Ndakomeye kaka. Ndakomeye kweli. Ku bantu bakomeye kenshi usanga bafise aba security, aba bodyguard. Nunda bari kumwe. Ndabahamagara none. Ndabahamagara bakwirukana urabe. Oya ntaba bodyguard. Nwavu hamagara komanda. Urya niwe. Nwavu hamagara komanda. Yo komanda we yoca kwikorera. None komanda kakanye ushobora kuba wamugize umu bodyguard wa. Komanda igitabo ntamugira umu bodyguard wanje. Cyo biki? Oya? Nobona ko muze amahere ko mu. Yes kwatagwana. Komera muzee wanje. Komera boss. Wamubonye arakwikorera. Abari tayari. Umuhungu wa Moza. Abari tayari. Ari kubera uvuze warugiye kuvuga ibintu byi. Wowe burya ndabona wowe ko ashaka kugira nabi. Ngo ye aciye abanguka. Ndampamukara uwundi urabe. My brother ni sawa. Meze fresh kaka. Ubona meze nabi mani. Ndameze bien. Cyane. Nibangiriza ruzi. Ya Gapande. Ariko rero ari abantu barako barakomanta bavuga nti kujya kuntu mwitwaye muri kijya kibanza kuri stade. Ngo siko mwari mukwiye kwitwara kujya kuntu twababona. Gute bashaka twitware gute? Twitware gute? Tujye ku rutaro. We mwagaragaye nk'ukumengo nimenye n'urubanza mu gihe nyene urubanza yari kiri. None ngo nimwe mwari mwaranguye stage. Kiriku ni jewe ni Kiriku. Deo Gapande ni Kiriku ni Deo Gapande Kiriku. None burya komanda hagati ya wewe na Gapande ninde mukuru? Uno akwishura. Gapande ninde mukuru hagati yawe na komanda? Mugabo nawe ugiye kutwinjira mu buzima. Oya uyu ni grand frère. Uyu ndamwuba. Uyu ni we grand frère. Ni grand frère. Ukamugira bodyguard ari grand frère. Twaba bodyguard utwese nacho. Iri ni yasajyanye. Brother, kijya kintu sorry akaraka micro katugasubize. Yes. Mwarashoboye kugaragara kuri ujya umunsi w'amateka, umunsi twovuga yuko abarundi sinzi bari baryohewe cyane kubona ikintu nka intara zose zari zamanutse kabisa. DJ
kuryoherwa no kuraba ikibuga cuguruwe Stade Ntwari. Kiya kintu mwacakiriye gute muri rusange kubona Kirikou yarashoboye kubiturako arabahamagara? So aho nyene reka tubivuge ahandi mu gisagara ca Bujumbura. So nukuri kw'Imana, nukuri nuwankura urukwavu aravuga ko rwiruka, aremera kandi aragwemera avuga ati rujya n'urukwavu. Ubaza intare canke riyo ingwe yofata urukwavu ntibikunda, ati kubera urukwavu rurakubita amakorosi. Kirikou ni umusitari kandi umusupasitari, ndabivuze ndavyemeje kuri social media. Kirikou ni umusitari kandi saga star ni umusupasitari. Ivyo bintu bivuze ubikuye Jamwana ni mumureke, jamwana ni mumwihoze, ni mumwihoze afise rega kugira amashure menshi sibwo bumenyi. Urashaka kugira university. Wabonye ibintu asigaye hano Mama yakena, wabonye ibintu asigaye hano. Ndafishije we ko mashetani kwa jina la Yesu na kukemea shetani. Brazi hagararya numvi yashu hagararya No uyu makayaga n'abapasiteri n'amasaha baguye ku stili kura agapira pepera numvi yashu ndashuhiwe kura agapira ubwira kura agapira mu makayaga mpeme mu makayaga Brazi jena kubwira rero ego ama rero Kirikou mu buzima ni umusitari, je ndamukunda. Ni umusitari yicisha bugufi kandi avuga amajambo make. Amateka Kirikou yarayanditse kuri stade, wayakiriye gute? Nukuri kw'Imana nta n'umusitari w'Uburundi yonganya na Kirikou. Nukuri kw'Imana uravyemetse. jena anda mu makayaga mugomba kumenya amateka yacu, mugomba kumenya amateka yacu. Gena mu birabe haje ko ari yo ruhome ko kuri stade byanditseho. Yego baciye babafisha kuri stade. Gena murabe ko ari yo ruhome haje kuri stade, mugomba kumenya amateka yacu. Baciye baba makayaga wena mepera numbi yashu tajiri pepe ya joto tajiri mama. Unu n'imfura yanje butoyi wanje. Biriko biravugwa yuko ngo niwe yagukomeyeho mu diri ya Kirikou, ngo yataba Gapande we ntabwo wari kugaragara. Yataba Gapande we ntabwo wari kugaragara muri kijya kibanze. Je ni soko rurabizi legend kabisa. Je nasumba nabo bandi bigira konze ya kinko bose urabaruta reka basumba. Nije natanga kuronka silver award kabisa mu Burundi kabisa. Nyosi tajiri basi gabanya basi ikigwayo nakubari ikigwayo gatoya makayaga ni mu makayaga. Iri ni yasaje abana batonya usanga bagira amanyama. Reka ndagake kweli oya ndumubo kweli. Uyu munsi Gapande, uyu munsi twovuga yuko muriko mukora amateka adasanzwe, aho hirya no hino tuguma tubona ibikorwa byanyu bidasanzwe, tuguma tubona muriko murakora. Ni giki ushobora guhanura inshuti yawe Gapande mu myitwarire yiwe bivanye no kungune wewe uri inararibonye muri uno mwuga?
mu mwuga. Ego. So Gapande ikintu no kubwira cyanye no gusaba nukuri ari umuririmbyi nkunda yaririmbye turi harabandi natwe tuzigendera igiti kiruma kikabisa ikindi naje ndagusize ariko singiye gupfa ariko uramuraze ego kandi ndamuhaye impano yanjye. Wow. Gusa uzogire head kabisa from mind. Wabyumvise ntiwishinge ibiyobya tajiri ndambara costume kugusumbya kandi nkabigwa kugusumbya. Uvuze gute? Yambara costume kugusumbya kandi akabegwa kugusumbya. Ni none iyi ni muza n'akazi aho nkorera ibyo nkoramo basi nka uniform Wari kumuha conseil ndikunda guha impanuro. Genda buke karaje nawe nitungana byanatangiye kuva kera cyane uyarabizi kabisa. Gusa zoro bicisha neza nabo gutuka wagikuriwe wafunde. Jesse ndi Gikuri. Gikuri ni wewe, je ndi Gapande. Sawa Gapande wagikuriwe ariko ndagusubiriyemo mu byumve. Jesse ndi Gikuri, je ndi Gapande. Eka nivyo ujejwe tuze kubikora Dida tajiri umuriza nivyo ujejwe. we muvyo ni kiraya reka bazi weme je nahinduye wowe ni kiraya gusa wemere tubaze. Murabona ikiraye kiri ku cyanyunga imodoka je ko bye nguma ndababarira taramubuye mwacangiranye aho butamanganya n'ubu. Gusa uzoba umushoferi wanje hagarara ha umaka yagampembe agarara ari umuntu komanda ari umuntu agarara tugerageza twumvikana nucuba agarara wowe nucuba tugerageze kabisa tugerageze twumvikane gato ni petit kaba nagaciyemo ariko reka kuncafuze tajiri ariko ugaragaje kuraba ikoti yambaye n'ikirato duhereye hejuru ushobora kubivara nk'amafaranga angana man joy kubaza je uyandi ko ndamubaza kubona atabinguriye vraiment ukubona ego yabere oya nangahe ugeragaje kubiraba ariko rero banzurabe neza gerageje kubiraba sinzi ko akagiye kugira dote cyangwa mariage. tajiri ikositimu no usiga uri umuvuga butumwa ndakuzaniye bible asigara umuvuga butumwa riba shikara basandaka ya baba praise God fire ukubwa usanzwe uzinambara gute je ukubwaho yo wasanzwe umenyereye ko ejo rero nagutera inkuru ijya ejo baba tucuguru start ko byari cyambe yambaye costume ahubwo cyambe mbonye mu costume ho ntibwambo yo nukuri kw'Imana esha cyapfa oya ijya ryambere ubonye yambaye costume yagumagira gutya byaranze nuko atambuka ati reka birandemereye. None we vyakugendeye gute ko nawe wari wambaye costume komanda ego so naja ndo style zangu toto town kuku ya mjini na ya bilimani hawezi lingana hawezi kawika kama hoja pu kabisa ariko ugaragaje kuraba style yambaye ushobora kubiha valeur y'amafaranga vraiment araberewe petit frère wanje
Jenda biavarere iratwumve yuko yishe 300. Nambari ya majana 3. Nambari ya majana 3 ama nawe wambara yanga. Je ipantaro nyerira gusumba. Yambariye 300,000 amafaranga 300 y'amarundi. Hano ubona yakwa hoja kutsinzana. Munzane tsemwe wawe. Munzane kwa ushike bwiwawe. Oya. Uhereye ku costume hejuru n'ikiranga ndagwana kurire. Ivyo jejwe mu vyucejwe ivyo birimo. Ntivyajeje. Noza amayango ndaguhemba nayo ubusarire. Mu vyucejwe gushafuze. Tajiki kwaho hagararaho. Gapande wambariye amafaranga ngahe? Ivyo wambariye byose. Nambari miliyoni n'inusu. Kubadida. Reka ndabivuge kuri mwiza Yesu uri mwi pastor none nani ndirimbo yagize Imana uti kuri natse ese ni pastor rega uje kuvuga ubutumwa ubunyene agaragara nka pastor agiye kuvuga ariko rero murasa probleme pastor rasta nzogo twist dread genda bikwemereye ama vraiment yaberewe s'il vous plaît ako wumvishije amafaranga yambari wumvishije amafaranga yakubwiye umuriyoni nanga umuriyoni n'inusu yo ndapfuye mundene kumpanda ubu unyikana costume n'ikirato byose udashizemo na telefone afise mama yake na mama imyosi rero kakaporo mwarakaronse turabisubiramo reka ikiganiro gihere genda kumena amenyo bakuze mu Mutananirwa TV murabona yuko tugerageje kubumvikanisha canke tugerageje kumva ikiyago cy'abantu turakundana n'ukuri cyane n'ukuri nawe yanavyemeje ariko ugerageje abajournalist ico nabanye murateranye oya ntabwo tuba tukeneye kuronka amakuru atomoye neza gusa Gapande biramaze gushika muhanura Gapande kugira arongoraza n'umugore nawe atawagira birananiye kwishura n'ukuri iyo mpanuro ntabwo urigera uyiza ishura biramaze gushika ukiyumvira gusana umugore Gapande umugore yego ntiharagera uracyari umwana ndashaka ivyisi uracyari umwana aracaje ibyisi bujyaje ufise imyaka ingahe Gapande imyaka afise imyaka urayibuka imyaka ya iyo ufise niyo afise turiko tugara ku musozo ugira turangize ikiganiro cyacu uyu munsi nubwahe butumwa woha abaririmbyi bariko barakora kugira industry musicale yacu ya 257 kera intambwe ishike ku rugero rushimishije nkuko tuvyifuza ico no bahanura bagire ico bita bangi cyane bareke ico bita ifuhe ico mu gifaransa bacita jacuzzi umva kandi ikindi naco barashaka kumurungikira linki umuririmbyi mugenzi we ikintu yasohoye ntanagipostinge urashaka gupostinga status cyane ugapostinga Instagram ugipostinga video urashaka gufata ijya link ukayishira munsi yayo sivyo none ikindi naco nukuri dukundane twese turi bamwe twose rimwe dusangiye akabisi n'agahiye turabavukanye turabavandimwe
turabarundi twese. Jana kunda basi abanyarwanda ati kuki nta munyarwanda ashaka kubona ikintu ciwabo atagize subscribe, comment na share. Barasapotinga nabo kuri bo kandi barashigikirana cyane. Hani wacu twabuze support yo gusupport umutima mubi. Inzigo ati naka aranjyanye ibintu, naka aransumbije hit. Imitima y'inyamaswa mu gihe hakiri iyo mitima mibe nta terambere tuzohava turonka mu muziki wacu. Nara nukuri kw'Imana je ndabivugiye nga impande yawe. Nukuri nta muziki w'u Burundi uzopfa uteye imbere cyangwa ibikorwa ndundi. Apana umuziki gusa, ibikorwa byose ensemble bizopfa biteye imbere mu gihe hakiri urwanko jalousie. Uko nukuri uzorungikira umuntu link wa postinze ati shira kuri stati uzopfa bizogira baki, ariko abandi ntabyo bazokora. Kandi baba nibitwa ati n'abastar. Umustar ni mu mutwe kabisa. Umustar si kuririmba kuvuga amajambo akomeye cyane kabisa. Ariko Gapande, Bizimana Abubakar Karum ari we Sadbi, imbere yuko kijya gitera mu kiba harabaye amajambo menshi avugwa kuri we ngo yariko yisabira kuririmba muri kijya kibanza. Wowe nka wewe usanzwe ushigikira impano zidasanzwe kandi usanzwe ukunda no muziki wacu wa 257, kijya kintu wacakiriye gute? Cyuko ukungene abantu bamwatatse bamwakiri bamufatira hejuru cyane Sadbi kuba ngo yariko yisabira ngo kuririmba muri kijya kibanza, ariko tukaba twashoboye kubona KIRIKOU, tubona n'amagaba, ariko Bizimana Abubakar Karum ari we Sadbi nawe twashoboye kubona. Sadbi bijya mu kubigira, Sadbi burya nawe nyene ni mu mureke. Burya nawe nyene mu mureke, burya nawe nyene ntimumubone ngo yitekerereje warahoze. Oya ntahoze. Sadbi bijya mu kubigira yashatse kwerekana yuko kandi abakunzi biwe abafana biwe benshi no bari yashatse kwerekana baragiye kandi yashatse kugira gute, yashatse yagombye kwerekana yuko ahari mu busanzwe hajya narijya niteka mu busanzwe hari abafana biwe benshi baragiye. Tuvuge yuko rero kujya kuntu bajya abantu bitabiriye ku bwinshi baje kubera post ya Sadbi. Post ya Sadbi gatumureke gatumwihoze katubireke kabisa. Ariko waravyishimiye kuba yaragaragaje kuriya nubwo atahabonetse ibintu byagenze neza. Ibintu byagenze neza nukuri mugomba kubimenya ibintu kuntu byagenze gena hajya nyene ku ruhome ko kijya stade nyene hajya ku ruhome amateka niho yanditse kabisa kwerisha kabisa. Purika mukurangiza ikiganiro cyacu brother, umunigeze kumbira ngo wewe Kifaransa uko moto sana, mshauri basi ndugu yangu isi yako Kifaransa kiata kidogo uko msomi. Jana garuka inyuma y'ikibao. Uni tajiri indimi zose aba tajiri indimi zose aba